tuzokwakira urwaruka rwo muri Afrika kugira ngo baze tuganire bahure n'abarundi tubereke igihugu cacu ivyo dukora n'ingene bofasha. Murumva rero ibi byose ni ibikorwa dukora, hanyuma niyo tugiye muri iyo migenderanire hariho abo duhura bakatubwira bati dushaka gukorera mu Burundi, turafite imigambi twakorera mu Burundi. Iyo migambi rero kugira bayikore bategezwa hano duhejeje kugira inama ihuza abikorera utwabo, aba artiste bafise impano zitandukanye, ari aboshi bajya bakoresha imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo abo bantu bikorera utwabo tubacire ku mayange bikeyi mu byo turiko turakora mu gikorwa kijanye na diplomasi mu migenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, kuko twarabonye yuko abo bantu bose bafise uruhara, ari abamenyesha makuru, ari abikorera utwabo, ari aboshi, ari n'abandi, abo bose barafise uruhara muri rya mbona kazoza twihaye y'igihugu cifashe mu bihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu bihumbi 2060. Umwe wese arafise ico yoterera mu biganiro duhora tugira nabo tugendera canke batugendera. Hariho ibintu tuvugana mu bijanye n'iterambere, mu butunzi, mu bijanye n'igisata c'ingenzi, igisata cyo kubaka n'ibindi bisata byinshi. Ivyo rero tukashaka yuko abarundi bene wacu nabo babimenya kugira ngo bashobore kuzobivyaza umusaruro. Twavuganye kandi ibikorwa twimirije, amanama azobera ngaha kubera ubu murazi mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye president asanzwe atwara n'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine. Hanyuma kubera ico gikorwa badushinze, amakungu yadushinze, harabera amanama menshi ngaha mu Burundi. Hari amanama azohuza aba ministre baravye byo kwivuna abansi, hari inama izobera ngaha iraba kwigisha umwana w'umukobwa n'umukenyezi, education de la jeune fille et de la femme. Hari inama izobera ngaha bita dialogue continental, imwe yaba jeune. Murazi ko nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu ari umujama w'abajene, si umujama w'abajene b'abarundi gusa muri Afrika. Nico gituma ku itariki 10 gushika itariki 12 tuzokwakira urwaruka rwo muri Afrika kugira ngo baze tuganire bahure n'abarundi tubereke igihugu cacu ivyo dukora n'ingene bofasha. Murumva rero ibi byose ni ibikorwa dukora, hanyuma niyo tugiye muri iyo migenderanire hariho abo duhura bakatubwira bati dushaka gukorera mu Burundi, turafite imigambi twakorera mu Burundi. Iyo migambi rero kugira bayikore bategezwa gukorana n'abarundi. Birakenewe rero cyane yuko natwe abarundi biwacu abikorera utwabo namwebwe bamenyesha makuru mu bimenya kugira ngo namwe mitegure. Twavuganye cyane ku kindi kijanye n'akaranga. Murazi twatumiye abanyakaranga benshi batari bake kandi turabashimira ko bitavye, ingene nabo boranga neza igihugu cacu. Murazi harabandika ibintu bitari byo ku Burundi, hari abagicafuza kandi ngira ngo bafise inyungu zabo, ariko natwe turafise uruhara kugira ngo turate igihugu cacu ingene kimeze. Kenshi rero mpora niyo abashitse hano agenda asubira inyuma afise yahinduye ivyiyumviro, avuga ati bimwe nahora mbona ku mbuga ngurukana bumenyi sivyo, sanze ari igihugu kimeze gutya gutya. Hanyuma muri iyi ndwi nyene turafise igikorwa gihambaye cyo twise indwi yahariwe diplomasi, imigenderanire n'ayandi makungu. Tuzofata abaserukira ibihugu vyabo bose ngaha abari hano mu Burundi, dufate abaserukira igihugu c'u Burundi mu makungu ko nabo nyene bari ngaha, tumaze iminsi mu nama, tubatembereze mu gihugu, tubatembereze mu mashirahamwe, mu mahinguriro, des entreprises, tubereke ingene Burundi bwifashe, ico Burundi bushobora gutanga, hama nabo bazogende bakiratira abandi, bakiratire ibihugu baserukira. Natwe aba diplomate bacu bagende babiyagi iyo bari kugira ngo dushobore guteza imbere ishusho y'u Burundi, abantu babone ibintu dufise mu Burundi. Twavuze bijanye n'ingenzi, tuzobatwara
ku bibanza bimwe bimwe vy'iratiro les sites touristiques kugira ngo tubereke yuko hari Burundi bufise ibintu byinshi burata. Hanyuma muri ico gisata nyene murabona hariho nka park usanga umuntu akeneye akantu ho gufungura bimugora akabanza gufata inzira akaja mu gisagara canke akeneye kuvuga ati ndashobora kurarayo akabura harara. Ivyo vyose abikorera utwabo barashobora kugira ico bafashije bubake nk'utwo tuntu twankenerwa kugira ngo umuntu agiye kwitembera nko mu kibira avuga ati sinkeneye kumanuka ibujumbura kurarayo canke mu Kayanza ashobora kurara aho nyene. Donc nk'abantu bakifise ama hotel barashobora kubikorerako. Hanyuma duteze imbere igihugu twese twasanze rero iyi nama twari tuzi ko mengana ibintu bitoyi mugabo ivyavugiweho twasanze ari byinshi gose. Basavye ko twogira izindi nama duhamagare n'abandi twiyumvira babonye bafise uruhara ari OBR ari ministere y'ubutunzi ministere iraba akaranga imico n'akaranga n'inkino. Twasanze ari abantu benshi twokorana kugira ngo dushobore kugira ico dushitseko kuko twasanze ari magiriranire. Diplomatie irakenewe, culture irakenewe. Basavye kandi ko no mu ambassade yacu twofasha kugira ngo ibikorwa aba artiste bagira bimenyekane, tuze turabitanga mu ambassade hanyuma na hani wacu tubishire hano muri aya mazu kugira ngo abantu batugendeye babone ko hari ico dufise kandi biteze imbere igihugu cacu. Mu bisanzwe ministere yacu ubushikiranganje buravuga imigenderanire n'andi makungu gushikana Burundi yinjiza y'u Burundi mu ma organisation régionale internationale biravuga ibijanye n'ubutunzi coopération développement. Murumva rero twebwe aho turi ntawakenera kubitubwira kuko ni umuntu ukora ivyuzi urabona ko ari ibisata bikenewe vyose. Hanyuma cane muri diplomatie hariho ikintu bita diplomatie culturelle. Murazi yuko nkuko bamwe babivuga ni uburyo bwo guhamagara abantu kundisha abantu igihugu utiriwe urabashira kw'inguvu kuko umuntu abonye nk'abarya ba artiste amagaba canke n'abandi barya banyakaranga yumvise igitabo canditse ku Burundi abonye umurisho w'ingoma y'u Burundi ntuzosubira kumubwira ngo wigo mu Burundi wenyene aca yizana. Hanyuma twabivuze kandi yuko ivyo navyo birafise ico bizana mu butunzi bw'igihugu. Murabona ko twihaye ihangiro yuko igihugu coba cifashe muri 2040 hama giteye imbere muri 2060. Aha rero duvuga tuti imigenderanire n'ayandi makungu nayo itegezwa kugira uruhara kugira ngo izane ishigikire iyo mbona kazoza hanyuma twese tugende turi hamwe. Mwumva rero nta urinda kubitubwira mu bisanzwe ubiravye wenyene uvuga uti aha ndashobora gukora iki kandi twasanze ari ibintu bikenewe cyane gose. Ngira ngo mu minsi niyo twaronka akaryo tuzobananya duteza imbere ibitari bike. Ngira ngo muciye ngaha mwabibonye ko iyi nyubako yahindutse, hari ibintu byinshi biko birahinduka. Ivyo navyo nyene bija mu karanga muri image y'igihugu kuko babivuze bati ubushikiranganje ni idirisha ni yinjiriro ry'abantu bose baza mu Burundi. Ico gihe rero urumva twabanje kwihera ko tuvuge tuti reka tubanze duhindura isura yaho dukorera ya ministere hanyuma duca duhamagarira n'abandi kugira bagire ko nyene kuko ejo umuntu niyaza gutembera azogenda avuga ati nagiye mu gihugu kimeze neza mu gihugu cakira. Murumva byose birafatanye. Uzi ico ukora nta urinda kubikubwira. Ngira ngo bimwe hari byo tubona mugabo tudafise ngira ngo uburyo bwinshi canke n'ubushobozi kugira tubikore ariko ni twafashanya secteur privé les artistes n'abandi ngira ngo tuzobishikako. Sinovuga ko ari ikindi tuzofasha kuko ntitubifitiye ubushobozi ariko tuzokwitura inzego zibishoboye. Murabona hariho ubundi bushikiranganje bujejwe urwaruka bujejwe inkino n'imico kama, hariho ubushikiranganje bujejwe ubutunzi, hariho OBR mwabibonye n'ibindi. Urumva turi benshi, hariho amasosiyasiyo yanyu dushobora gufashanya. Twece tuzokora inama nk'izi tubashire hamwe tubahuze turabe ibikenewe
duce turondera ababishoboye babikore hanyuma ngira ngo kucerekeye guverinoma y'u Burundi twebwe aho turi tuzogerageza dukora ibyo dushobora ari information mukeneye tuzibaronderere hanyuma namwe tuzibahe namwe zo mufise muzituronderere kugira ngo tuzishire hamwe turabe abafise ubushobozi bafise ububasha bwo kubikora kubihingura neza babikore hanyuma turonke ayo mategeko canke ibindi bishobora kudufasha kugira ngo twese dushobore gutera imbere. Kubijanye no gushora hanze ibyo twebwe twirondereye mwavuze yuko harimo umwimbu muke bituma iyo bishowe hanze kumbe igisabwa n'ababa babisabye biba bike. Mwavuze yuko ari intambamyi nabo bishobora kuba n'akari ko kwikosora. Mbega hagiye uko biri kugira ngo ibishorwa hanze biboneke kugira ngo isoko tubironse tuzokomeze gutanga ivyo badusabye. Ivyo nabivuze muri rusange nifadikishije ivyo nabonye kuri hariho ishirahamwe ryahuza ibihugu vya Afrika n'igihugu cunze ubumwe ca Amerika. Twabonye rero ko kenshi ibihugu byo muri Afrika twasanga tudafise umwimbu ukwiye kugira ngo dushore vyinshi. Umva si Burundi gusa byari muri rusange. Hanyuma ikindi twabonye nuko hari amategeko araba ingene ivyo bintu bikoze ko bikurikije amategeko ko bikwije ibisabwa. Kenshi rero haraho usanga ata bushobozi technology kugira ngo babikore babirabe. Murumva nkuko nabivuze ni nakarusho canke ni defi kandi ikongera ikaba opportunité. Urumva ubuze uti harakenewe iki turabuze iki muca mwitura kuba bashobora kugikora mukababwira buti yamara ngaha hariho ikintu mushobora kudufasha nawaje azana bwa bushobozi la technology mugafashanya nawe akaronka ico yarakeneye mugafashanya. Ivyo kugwiza umwimbu vyo ngira ngo ntitwakurirwa turabivuga. Murabona igihugu cacu kuva 2005 kiri ku kivi abantu bararima kandi umwimbu urateye igomwe. Ngira ngo ico bagisigaye nuko ibijanye no kubishora la logistique nkuko babivuze bikaba bakabishiramo inguvu bikaboneka cyane kuko urabona nk'ivyamwa canke ibintu bishobora kononekara vuba imboga amashurwe bisaba yuko haba hari uburyo bwo kubishikana iyo bija hakiri kare bidatevye ntibimare amezi 3 muri mwibahari canke mu bwato ariko bisaba yuko byofata byoronka nk'indege zijya zitwara imizigo cargo ku buryo usanga biva ngaho no munsi bikaba byashitse i Geneve ejo bikaba byashitse i Moscow ejo bikaba byashitse muri Amerika ejo. Murumva ivyo byose ni ibintu tuzokwigira hamwe kugira ngo dutore inyishu. Kandi rero noshima cyane yuko abikorera twabo nabo bavuze bati turiteguye kuzofasha abazotwitura tuzobafasha mu byo dushoboye kugira ngo ibintu bishoboka ko bikorwa tubikore dufashanye. Hanyuma nibaza ko ari inama nziza cyane. Ni inama ya mbere tugize gutya ariko twabonye mu vyavuye mu twavuganye bisaba yuko twosura twakira izindi tugahamagara nabo bandi bantu twabonye bose bashobora kugisha baterereye. Murakoze gushora ikintu baterembera cyo wacu nyene hanze agarutse kibazo cyuko hari ibihugu bitwara amasoko kubera bitarose ngene bishigikirwa mu migenderanire mu diplomasi. Rwego tumwa bwicize mu abadandaza bashobora ibyo kwimura iwacu. Nibaza yuko ngira ngo wabivuze hari naho sindi ngene yabivuze ashobora kuba yabivuze neza kuko burya diplomasi ico dukora amakuru tuyakura mu bo dukorana. Kenshi bijya bavuga bati twarashitseyo turabura uwo twitura. Ngira ngo nkuko nabivuze murazi yuko hari tumaze kubona yuko abantu benshi bibuka kurondera aho ubuserukizi bw'igihugu buri canke ubufasha iyo amaze gushika mu ngorane. Ariko nibaza ko iciza twebwe hari amambasade yacu ubituye baramwakira hanyuma bakamufasha ivyo bashoboye. Ariko kenshi nukumenya nibaza ko noshima cyane waserukiye irya agence ADB kuko yavuze ko
nabo nyene hari ibyo bariko barakora kugira bashobore gufasha abashora ibintu hanze babagirire platform y'ingene boza barabikora amategeko burya birakenewe cyane kumenya amategeko agenga igihugu cawe umenya ivyo ushobora gusohokana quantity ushobora gutwara canke amategeko abigenga mu Burundi ubikura no mu gihugu n'amategeko y'igihugu ubitwayemo kuko nukumenya yuko ivyo bihugu usanga bifite amategeko atandukanye ico gihe twebwe ico dukora ngira ngo twofasha nuko twogerageza gushira hamwe abo biraba ayo mategeko akaba agashigwa hamwe harmonize kugira ngo umwe wese amenye ati niyashora amashurwe muri Amerika ntegezwa gutwara amashurwe ameze gutya na gutya ntegezwa kuba nayateye ata ntabire bijya engrais chimique amfe bintu nk'ivyo baje usanga bakunda ibintu bio canke nibindi namufise n'ibihugu bavuga bati nta bintu nk'ivyamwa bifise imbuto renwayo vyinjira muri iki gihugu ico gihe utabizi ugapfa kugenda usanga bikugoye ugasanga urahomvye urumva rero ni igikorwa ca misi yose twofashanya twese inzego zitandukanye